Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika. Ikintu ngomba gutekera abarundi nk'umukozi w'Imana, icambere nashaka kubasaba dukunda igihugu cyacu Imana yaduhaye ciza, ico kizo bwa mbere. Ikigira kabiri, twirinde ibidusamaza, twirinde n'ibidutandukanya nk'abarundi. Ikigira gatatu, nashaka kubwira abarundi n'abarundi kazi, mbabwire ngo byose birashoboka dufatanye amaboko. Nitwabona ibintu kumwe, tukavyumvira kumwe, tukabona ibintu kumwe, twese turi hamwe, byose birashoboka. Imana nibahezagire. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.